Igihe c'amatora rero ubundi cotegereje kuba igihe gihambaye rwose. Ni igihe rero co kurimbura, ari naho hava bimwe bita indinganizo y'ukundi ibintu vyotunganywa n'igihugu coja mu gifaransa bita programme. Igihambaye rero nuko abakristu b'abalayike bari mu ndinganizo y'ivyo ngaha kw'isi bari bakwiye gukerebuka bakemera bakinjira mu ndinganizo za politike bakaja guhiganwa nk'abandi mugabo bakamenya yuko bagenda bajanye ako karangamutima bavoma muri Yezu Kristu bakomejwe na za ngabirano za mutima mweranda. Uri n'agaciro kuko waremwe mu ishusho y'Imana. Ndabaramutse mwebwe mwese muriko muradukurikirana mwa kino kiganiro Uri n'agaciro mutegurirwa n'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ikiganiro ni Uri n'agaciro nkuko mubimenyereye. Ni ikiganiro gifasha umuntu kubaho yisonera, anasonera n'abandi, akongera akabungabunga n'isi umukama yamuremeye kugira ngo ayibemwo ahimbawe neza cane. Uno musi rero tukaba tugira tuyage kuvyerekeye inyifatoro Kristu mu bihe vy'amatora. Ibihe vy'amatora mu Burundi vyamwe birangwa n'ubwoba mu gihugu bigatuma haba uruhagarara. Mbega vyoba vyifashe gute uno musi? Inyifato y'umukristu mu bihe nk'ivyo yoba iyi? Bimwe mu bibazo tugira tuyage n'umushitsi w'iteka, jewe nkuko mumenyereye akaba ari mama Yvonne wa Yezu Miburo. Rero ndabahaye ikaze, reka dusabe umushitsi abidondore. Jewe nitwa Musenyeri Ntakarutimana Emmanuel, umwepiskopi mushasha wa Diocese ya Bubanza. Bakaba ngenye hariya biciye ku muvyeyi wacu Papa Francisco imbere yuko yitaba Imana. Ubundi nari mu muryango w'abapatiri b'abadominika ahi Bujumbura. Ubu amabanga ndiko ndarangurira muri Diocese ya Bubanza hamwe n'ibindi bisanzwe bidukoranya hamwe n'abandi bepiskopi bo ngaha mu Burundi muri Ecclesia yo mu Burundi. Nivyo murakoze cyane rwose. None nyakubahwa Musenyeri, uyu mwaka mu Burundi w'2025 uhariwe amatora. None mwotubwira akamaro k'amatora? Mbega n'ibiki vyerekana ko igihugu kiri mu bihe vy'amatora? Icerekana ko igihugu kiri mu bihe vy'amatora ni ibintu bijanye n'amategeko bifatiye ku mategeko, kuko mu bihugu nka vyose ubu kw'isi usanga hariho ibwirizwa nshingiro regana ukuntu inzego zimeze, ukuntu zijaho, ukuntu zihinduka, ukuntu abazirongora bagenwa, ukuntu bavaho, ukuntu babisikanya. Ivyo vyose biba biri muri iryo tegeko. Hakaba hariho n'ayandi mategeko agenga igihugu usanga atunganya ibintu ukuntu bimera, mbe bibaheze imyaka 4, 3, 5, 7 bigategekanywa neza. Hakabaho rero n'ibwirizwa rigenga amatora ubwo nyene ubwaryo bitegekanya neza n'inzego zica zibikurikirana. Ivyo biriho biragirwa no ngaha mu Burundi niko bimeze. Igihe c'amatora rero ubundi cotegereje kuba igihe gihambaye rwose, kuko kiba ari igihe ciza abanyagihugu bose basubira kwicara uruhande rumwe bakaganira, bagasuzuma aho igihugu kiri, aho kigeze, imyitwarariko mikuru iri muri ico gihugu, ibintu babona biriko biratera imbere neza, ibiriko birasubira inyuma bikwiye kuvyugwa, aho abantu bari bakwiye kwinanata bakivyukiranya bakaraba ko bariko batumbera inzira igana ku neza no ku neza rusangi bari kumwe atawukumiriwe. Ni igihe rero co kurimbura, ari naho hava
bimwe bita indinganizo y'ukundi ibintu vyotunganywa n'igihugu coja mu gifaransa bita programme, bakaraba bati Uburundi bwari bukwiye kumera gutya mu myaka ingahe bwari bukwiye kuba butengamaye gutya muri iki gice, muri uyu musata, muri iki gice cy'igihugu hari hakwiye kuzoba hameze gutya, bagashinga imigambi rero bijanye izovyubaka. Ari naho haca haboneka imigwi itandukanye y'imigambwe canke y'inani z'imigambwe canke y'abigenga, nabo nyene bashobora gutunganya ibintu neza, bakagira bati twebwe aho duhagaze nuko ibintu vyoba bimeze gutya, vyotunganywa gutya bikamera neza, maze bakabibwira abanyagihugu bakumviriza, kuko burya barazi ubwenge rwose nabo nyene, bakumviriza bati uyu turabona ko abona neza ingorane turimo, uyu turabona ko afise imigambi itomoye, uyu bijya ariko aravuga ni ibintu vy'ukuresha gusa, ntitubona neza n'uburyo bwo kuburenganiza bijya yavuze iyo yokura, canke uyu bijya avuga ni ibintu bidatomoye umuntu atabona ukuntu azobishikako, maze bakagereranya bagaca bashobora kugira bati duhitemo uyu niwe tubona yoduteza imbere, hageze gutora rero akaba ari we batumbereza ko amajwi. Ni igihe ciza rero ku buzima bw'igihugu, kiretse yuko bisaba ubwitonzi, kuko twarabibonye kuva Uburundi bucikukira y'amatora yabo bwa mbere yo mu 61 nayagiye arakurikira 65, eka n'ayandi yagiye arakurikira aho hasubiriye intwaro ishingiye ku migambwe myinshi, igihe ibara rya Ntegamarangara ryari hejeje kugwa, murazi yuko haciye hatangura ibiganiro bitandukanye kandi bitari bike byo kuraba igihugu aho kiri, aho coja, intumbero cofata, ari naho hahavuye haba kugaruka ku ndinganizo y'igihugu ishingiye ku vyiyumviro vyinshi bituma abantu bashobora kwisuganya mu migambwe myinshi, abantu bakagira amatora atari umugambi umwe, hanyuma bakihitiramwo. Mugabo nticabujije yuko habaye amatora haba induru n'ingorane muri iki gihugu. None rero ko igiti kitagukora mu jisho kabiri, ngira ngo ketse wabaye imburabwenge canke imburakimazi, turakwiye n'ubu muri iki gihe gukerebuka tukitonda tukabona kure, kugira ngo turabe ukuntu iki gihe co tuvyarira neza, co tuvyarira akarusho, kandi umuntu aravye ivy'igihugu kirimwo hariho vyinshi vyari bikeneye gusubira gutunganywa neza, kumera neza, vyofasha. Ubu rero n'igihe cyo kurimbura, turizeye yuko abanyagihugu bose umwe wese ahari ariko ararimbura, araba iyo tuvuye, araba aho tugeze, yiyumvira iyo twoshobora kuja, iyo twoshobora gushika. Iki gihe cyo kurimbura rero nta urimbura ari wenyene, no kuganira n'abandi, no kuja inama n'ingingo, no gukungurana ubwenge, ugasanga rero biciye bituma haba ikiyago, abantu kumva yuko bariko bariyumvira vy'ukuri, atari bimwe vy'agakungero, atari bimwe vy'imperekeza, ari ibiganiro wumva yuko biriko biraharira, bagereranya, basuzuma, bahanahana ivyiyumviro, eka ukumva yuko nabo bariko baravyirukamwo, bariko bararushanwa, barushanya ubwenge, barushanya ubukerebutsi, barushanya imigambi, kugira ngo ababumviriza nabo baheze bihitiremwo, mugabo babonye neza ikiruta ikindi, icozana ineza gusumba ikindi, icovyara umwimbu gusumba ikindi, eka icozanira akarusho igihugu, umwe wese afatiye n'aho abaye. None by'ukuri nyakubahwa Musenyeri, akamaro k'amatora n'akahe? Akamaro k'amatora, abantu turazi ukuntu tumeze, umuntu
agiye ahantu hari aho akora agifise amavamuhira kumbure hakaba ikintu cy'umuvuduko ugasanga arakoze ibintu bitari bike bishasha birabonetse mugabo rero abantu bagenda baruha bagenda bamenyera inyifatiye n'iyi ugasanga rero iyo uburuhe bwamaze kuza canke kwimenyera canke kudadika umuntu agashika ku rugero usanga atagihanurwa canke ugasanga yabaye ikinani yakora wenyene bigatuma usanga ibintu bitagitera imbere ari naho ari vyiza kuraba ukuntu ibintu bisuzumwa bihinduka niko nk'ivyerekeye ubuzima bw'igihugu birasuzumwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka bakabaza leta ibiriko biratunganywa canke ivyemewe ko biriko birashirwa mu ngiro ariko nabo nyene urabona haragera igihe kumbure bakimenyera ari naho hageze igihe imyaka 3 imyaka 4 imyaka 5 biba ari vyiza gusubira kwicara uruhande rumwe neza kugira ngo igihugu gisubire cibaza aho kigeze abanyagihugu basubire kwiyumvira baraba ivyakozwe abakora neza birekuwe n'amategeko bongerwe babandanye bateza imbere igihugu kumbure abatakibasha umuntu arabe ukuntu yobasubiriza n'igihe ciza rero kuko gituma abanyagihugu abarongozi abari mu vy'intwaro abari mu vy'imigambwe baharanira ubutegetsi n'abari mu mashirahamwe yigenga usanga araba inyungu izi nizi z'abanyagihugu mugabo bose bagerageza kwegeraniriza ibintu hamwe ngo basenyere ku mugozi umwe birafashije kugira ngo hageze kwivyukiranya igihugu gishobore kwivyukiranya uko imyaka ingahe yagenwe n'amategeko igeze ni igihe rero ciza kandi gikenewe mu gihe hoshika ugasanga abantu babayeho imyaka myinshi atagihinduka atandinganizo batoye ukuntu bonyene bisuzuma bonyene bashikiriza imigambi bonyene berekana ukuntu yaranguwe ivyo bemeye vyakozwe n'iki igihugu nticoba kigishobora gutera imbere neza usanga ari hamwe usanga abantu canke inzego canke igihugu byose biriko bikirimbira hahandi nk'isekuro mugabo wumva umuhini uri kuradida mugabo atakintu kiriko kiravamo gitera imbere namba ni vyiza rero yuko ico gihe c'amatora kiba igihe cyo gusubira kwisuganya umuntu ngo asimbize ego ndumva ko amatora arakenewe by'ukuri mugabo birashika aho usanga hariho ibintu bituma amatora atagenda neza ugasanga hariho igihe atitabwa neza cyangwa ntiyizegwe na bose biba vyavuye kuki ivyinshi usanga bishingiye mu karangamutima k'abantu kuko nk'uko muri Eklezia Katolika tuvyemera mu kubaka imibano y'abantu mu kubaka imiryango y'abantu mu kubaka igihugu hariho ibintu nyamukuru bigize umushinga umuntu ategerezwa kubakirako kuko nk'ikintu cyitwa ubutungane butabayeho ubuzima ntuzeye buragora ikintu cyitwa ukuri ikintu cyitwa agateka kazina muntu ikintu cyitwa gufatana mu nda nk'abanyagihugu b'igihugu kimwe bafise umuvyeyi umwe imana imwe hari ibintu rero nyamukuru bishingiwe ko ubuzima butavyubakiye ko tuba turubakira ku musenyi imvura iguye bitwagwa bigasenyuka turabibona yuko aho hose vyatugoye usanga twagiye mu gihe cyaho abantu babona inda zabo babona akagwi kabo
babona inyungu zabo gusa, ntibibuke yuko barinze baharanira ivyo bibanza vy'uburongozi baba bariko bariremeka ibanga yo gutunganiriza abanyagihugu bose nk'abana b'Imana, nk'abana b'igihugu atanumwe avuyemo. Bivuye rero no kuko igihugu cacu uburyo buriho bugereranye, kandi usanga abantu bamenyereye yuko umuntu atungwa na leta, utari umukozi wa leta canke ngo uri muri zene izo nzego bahembwa umushahara ku kwezi ntushobora kubaho, cyangwa ugasanga bamwe bamenyereye yuko ushitse muri izo nzego uba uronse ububasha bwo gutoragura aha na hariya, bwo gukandamiza aba na bariya, bwo kurya ibi na biriya. Ugasanga rero ka karangamutima k'umuntu akunda igihugu ciwe agomba kugiteza imbere siko gashizwe imbere. Bimwe bigize wa mushinge nariko ndavuga sivyo abantu bubakiyeko. Ugasanga rero abantu barondera ubutegetsi kugira ngo bimenye, ugasanga uyu afise ako gatima, uyu afise ako gatima, uyu afise ako gatima, kandi bose bariko barahiganwa. Ugasanga n'imigambi bafise ntitomoye, ntubona neza ivyo bariko baraharanira ngo batunganirize igihugu. Niho usanga abantu bikunze, ugasanga baciye barondera n'ivyo bafatirako kugira ngo barondera abanywanyi, vyaba bimwe vyo guhendesha abantu amatungo, amafaranga, vyaba bimwe vyo kuronderana mu muryango, mu koko, ngo twebwe abanaka, kandi nk'ubu ivy'imiryango bisa n'ivyakomejwe ngo twebwe mu muryango kanaka. Mu myaka iheze ivy'ubwoko murabona aho vyatugejeje, ngo intwaro y'abatutsi, ngo intwaro y'abahutu, abatwa, ugasanga bobo barabuze naho bahagarara. Ugasanga n'ibintu vy'nivyo vyo kwirondera, umuntu arondera n'ibiraro yocako kugira ngo inyungu ziwe ziba arizo zibandanya zitera imbere. Ugasanga abantu boba bariko barubakira igihugu bwa gihugu, bariko baracigura, bariko baracitangira, sibo bagiye imbere cane cane, cyangwa ugasanga sibo bavuga cane cane. Ugasanga induru n'urwamo abariko barabishira imbere si babandi ugira ngo bariko baravamwo ikintu ciza gifatika. Mugabo abarundi be nabo bashobora kubakira igihugu bariho, kuko umuntu aravye nka Rwagasore, kandi yari akiri umusore, ngira yoba yashengeye bamwisha afise imyaka nka 29, urumva si myinshi. Canke Bandadaye nabo nyene bari bakiri bato. Nuvuga yuko umuntu ashobora kuba intwari bitarindiriye imyaka 40, hamwe umuntu yamaze kuba umutama ubuza gushabura atagata. Hariho abantu usanga bakiri na bato, mugabo ashikiriza ijambo kumva ko ari ijambo ry'umutima, ijambo ryubaka, ijambo riremesha, ijambo ryegeranya abantu, ribavukanisha. Hakaba n'ubundi kumbure yuguruye umunwa ngo avuge, usanga imitsi iciye iranda, abantu baciye barara badasinziriye, imitima ntibe ikiri mu nda. Kandi abo bantu bariko barerekana imigambi botegereje kuba abantu bazanira amahoro igihugu, abantu bakumva ko bafise amahoro mu mutwe, batarara baragangabuka, bicura ibi na biriya, batinya ibi na biriya, bakumva yuko imigambi iriko irarangurwa ari izanira amahoro mu nda. Abantu bakaronka ibibatunga batarinze gutama, batarinze gucumukura ngo bagorwe cyane, bakaronka amahoro mu mutima. Kuko murabona twaciye mu bintu vyinshi muri iki gihugu cacu, tubimaze mu imyaka 50. Ugasanga
hariho bimwe bimwe vyagiye biraba mbere abantu ntibashobore no kugandarira ababo, ntibashobore no kuganduka, ntibamenye n'iyo ababo baguye, iyo babataye, ugasanga abantu babahama, abantu bagira iki, bari ngaho baridegemvya, bigatuma rero ku mutima umuntu yumva ububabare, akaremererwa mugabo ko ataba afise aho abiserurira, ugasanga nta kundi ari bugire. Ariko abarongozi b'ubu muri ino myaka ugasanga ni babandi bari bakwiye gufasha kugira ngo imitima y'abarundi isubire itekane, isubire mu nda, abarundi baje ku kivi neza, bashobore gutunga abana, bashobore gutunga imiryango yabo, bashobore kugiriranira imigenderanire, abantu basubire kwizerana, basubire kwegerana. Ico rero kirakenerwa kuko igihe c'amatora cari igihe cyo gusubiramwo n'ivyo vyose. Umuntu hamwe agira ati ubu turavye ivyo twaciyemo, twari tugeze ngaha, reka tubandanye twongere kwiza intambwe n'izi, turabe yuko niyo twasubira gutora mu myaka 5 tuzogira tuti bwa bundi ca gihe twagira ya matora twari tugeze ngaha, twarakoze twongera kwiba n'ibi nabiri, ubu twari tugeze ngaha, none nimuze ka barundi tubandanye urugendo neza. None kugira ngo amatora abantu biyumve byogenda gute? Byinshi usanga biringanirizwa mu mategeko agenga amatora, kuko amategeko hari aho bagiye barazirika baboshe, uca usanga hariho ibintu bitoroshe kubohora, mugabo nta kundi twogira kuko amategeko ategerezwa kubaho. Mugabo amategeko turamenya yuko agirwa n'abantu, agirwa mu nama nshingamateka, nkenguzamateka n'umukuru w'igihugu, kandi abo usanga ari babandi batowe, ugasanga bishingiye kuri wa mugambwe watsinze ayo matora aheruka. Bigasaba rero yuko umuntu by'ukuri arize yemera kuja muri ubwo burongozi, yoba umuntu w'umutima, umuntu yitonda, umuntu abona kure, umuntu akunda abantu, umuntu w'ubuntu. Ico kirahambaye, kandi mu karangamutima nk'aba Kristu ko turiko tuganira mu bijanye n'inyifato cyane cyane abemera Kristo bogira, urya mutima w'urukundo, urya mutima w'ubutungane, gukunda igihugu, ugikundira ubwo bwiza Imana yaremanye abantu, yaremanye ibintu, kandi akaduha ngo tubigabe, tubiteze imbere neza, nivyo biba bihambaye. Mu gihe rero tutotumbera iyo nzira byo tugora, mu gihe twobandanya umwe wese yiraba yikunda aronderera inda yiwe gusa byo tugora. Ariko nibaza yuko uretse ivyo by'amategeko hariho ako karangamutima, umuntu w'intungane, umuntu w'indongozi, umuntu w'intwari ategerezwa kugira. Hanyuma rero hariho n'indinganizo y'ubuzima, kundi abantu batunganya ibintu navyo nyine umuntu akwiye kuraba. Hakabaho n'abiha ibanga ryo kuba abahanuzi, kuko igihugu kitagira abahanuzi ngo kize kiratesha inzira zitarizo, inzira zidashika, usanga abantu baherera mu kinogo kandi bashobora kukibona bakacirinda. None ku mukristu ibyo habwa agaciro byo bari ikiyogira ihe nyifato kugira ngo abera akamero abandi? Inyifato iguma ari yayindi, kuko ukuri, kugendera mu kuri, kuvuga ukuri, kubaho mu kuri, icyo kintu kirakenewe. Kandi n'uyu mupapa aherutse gushengera Francisco igihe ariko arakira iwe abaserukira ibihugu vyabo abipfuriza umwaka mwiza w'2025, yarabigarutse ko rwose yuko abari muri ibi byo guserukira ibihugu bubaho mu kuri, diplomasi ishingiye ku kuri, intwaro, indinganizo z'ibihugu zishingiye ku kuri. Ntishobora kubandanya tuba mu kinyoma ngo isi ibisi uko Imana yayishaka. Hanyuma hari ibi by'ubutungane. Ubutungane rero no kuvuga
guha umuntu wese agaciro n'ivyiwe bijanye n'ineza Imana yamuremeye yamwipfuriza. Ico kintu rero kirahambaye. Ubutungane rero si burya bwo muri sentare gusa, burya nibwo mugabo burafise aho bugera nabwo nyene bukananirwa, ariko guteba dushikira ubutungane nka kurya Imana ikoresha ubutungane bwayo birahambaye kuko tuvyijukira. Co kimwe nibi vy'agateka kazina muntu uwo ari we wese kuva agisamwa gushika yitaba Imana mu rupfu ataruruzanywe n'inabi y'abantu, kandi noneho naho yoba yapfuye ikiziga ciwe kibandanye gisonerwa cubaho. Agateka kazina muntu rero abarongozi barakwiye kukaraba gose bakagateza imbere. Hanyuma hariho n'ibindi byose bijanye n'urukundo, bijanye nabijya twemera muri Eklezia, byobandanya bidufasha gutunganya ibintu neza. Igihambaye rero nuko abakristu b'abalayike bari mu ndinganizo y'ivyo ngaha kw'isi bari bakwiye gukerebuka bakemera bakinjira mu ndinganizo za politike, bakaja guhiganwa nk'abandi, mugabo bakamenya yuko bagenda bajanye ako karangamutima bavoma muri Yezu Kristu bakomejwe na zangabirano za mutima mweranda. Kandi hariho nk'ibihugu bimwe bimwe ho usanga begeranye n'ibiro vy'inama nshingamateka canke inama nkenguzamateka, usanga hariho ababita ba omoniye, abibutsamana baba hafi yabo bashingamateka b'abakristu canke abakenguzamateka b'abakristu kugira ngo babandanye babafasha baze barabarondera ahantu bo kwiyumvirira ibijanye n'iryo banga canke ayo mategeko ariko arashingwa, mugabo bagendera kuri ako karangamutima kabo k'abakristu. Abakristu rero b'abalayike bo muri iki gihugu cacu cane cane nk'imuhere nk'ibi barakwiye gukerebuka kugira ngo bamenye ibanga bemeye mw'ibatisimu, bagakomezwa muri mutima mweranda, bagende bashingwa amabanga bayaharanire, kandi bashimwe n'abanyagihugu ari vyiza bibereye, baheze bitangira igihugu. Nuko murakoze cyane rwose, tubakengurukiye kubona mwashoboye kwitaba buno butumire. Dushimire kandi n'abariko baradukurikirana, tubakengurukire ku nyifato Kristo muhejeje kutubwira ingene twokwifata. Tukaba rero tubashimiye, tukaba twifuje ko n'ugukurikira mwadufasha n'ubundi kuzirikana iryo banga ryacu. Yego murakoze, mubandanye mufasha abamenyesha amakuru, murabona mushika kure, kandi mu gihe biboneka yuko ibintu vyo kwiyumvirira igihugu vyagiye bigabanuka mu gihugu, bigiramwo uruhara kugira mubandanye mudufasha kwiyumvira kugera no kugereranya, kugira ngo turabe ntitugume dukirimbira hahandi. Murakoze cyane rwose. Murakoze. Uri n'agaciro kuko waremwe mu ishusho y'Imana.